nkora trap unique nkora rap unique nta murapere n'umwe mu Burundi afise swaga nk'izi wanje aje ntabeshe ndababazwa n'ukuntu Fizo atagira collabo ifashe kabisa hanze y'igihugu. Fizo n'umustar arabizi gusa kuba atagira collabo ire international. Sadbini wari imbere, Sadbini w'imbere arakoresha intuzenye yiwe fresh, abandi bose biraho twashobora kumara n'indwa adashize kikintu. Ushobora kuvuza indirimbo nkiriya ndirimbo ya Spox ngo ninapfa kama ngo ntuzunyibagire, none nkiriya gira umbwire ko bayivuza muri boîte. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK Professional muri studio ya Buja Hit. Tukaba turi kumwe n'umwe mu baririmbyi b'abarundi yasanzwe akorera umuziki mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Dufite byinshi cyane tuvugana, ariko reka abanze aramutse abariko barakurikirana ikiganiro cyacu. Nanje ngire ko ndamuramutse ndakuramukije cyane. Yeah, nagenda baramukije gose. I'm a John Bontown, man was born in town. Yeah. Yes, John, usanzwe ukora akazi k'umuziki, ariko muri iyi minsi bisa nka umengo warabivuyemwo, bisa nka umengo waraduhiwe, bisa nka umengo wararambiwe, nukiriko urakora. Ikibazo niki? Baho gukora turakora, ibikorwa ni byinshi biri muri studio, ubwo tu ni kibazo cha time, umwanya uturekuriye ibintu biraza ari byinshi tuje kuza tudasubira inyuma. Ibintu waburi kura dutegurira byo bimeze gute? Ubiravye wewe twe ko tutarabibona, ubiravye wewe ubizi wari kura bitegura byo bimeze gute? Nka jewe kuri jewe ni ibintu by'ibitangaza gose muri rap y'umuziki w'u Burundi, kuko nk'ibintu ngiye gukora ndakeka nta murapero no mu Burundi arabikora, ko ni video zigezweho, audio zimeze fresh, reka turindire tuzobibona, gusa nta murapero no arabikora mu Burundi. None ikibazo coba gihari nikihe kuba ibikorwa biri muri studio bitariko birasohoka? Ni byinshi ego nkuko bitubwiye, kitwemeza ko ari byinshi nikihe? Ntabyo turiko turabona. Ni ikibazo cha timing, hubwo umwanya tunyaho ibintu biraja habona. Urabona ni mu mpera z'umwaka, rero no kurindira ibintu ni byiza sana. Wibaza ko igihe kiza kizoba rikiye kugira ngo abantu basanzwe bakunda ibikorwa byawe ntibaduhigwe, donc nibarambigwe, babandanye barindiranye gishika ho bari ryari ibintu ngo bize ku mugaragaro? Ni vuba sana, gusa buri kintu buri mwanya wose umuntu ahuriyemo n'ikintu ciza ico kiba ari gihe ciza. Rero sasa ni vuba sana, nta kubarambira, ibintu biramera fresh. Uzo tugirira akabijya akahe muri ivyo bintu bishasha turindiranye gishika? Ni rap iri ku rwego mpuzamakungu, ni trap zigezeho, ni video ziri unique. Nka John Bontown, nka jewe nta wundi n'umwe umeze nka jewe. Ikintu John yoba avuga ati ikigenda kirusha abandi cyo bari iki? Genda n'umwanya nkora ibintu biri ku rwego mpuzamakungu. Icyo bemeza abantu kuko ari ibintu biri ku rwego mpuzamakungu nikihe? Hari abava bapinga, urabizi ko abapinga bamabahari. Icyo bemeza rero niki? Nkora trap unique, nkora rap unique, nta murapere n'umwe mu Burundi afise swaga nk'izi wanje. Yes, reka tuje kuri swaga na cyane waba wambikwa nande ga John? Jewe ubwanje ndiyambika kuko naje ndabizi sana. Warigeze kuba mu modo canke woba warigeze kuba ubikurikirana cyane ku buryo wasanze nawe ubirimwo ugatangura kwiyambika? Narabikurikiranye sana kandi ni na don navukanye kuko ndavyisangamwo kenshi. Iyo nambaye abantu barambwira uraberewe, iyo ncaguje umuntu ibintu yitereramo abantu baba bamubwira ko ameze fresh. Niyo mpamvu mvuga ko nta n'umwe umeze nka jewe. Mu ma couleur nyene, couleur usanzwe wemera cyane ni ihe canke couleur kunda kwambara ni? Nkunda orange, nkakunda na white. Kenshi mba ndi mu bintu vya white, uretse no musi ko nambaye black dominye sana. Uyu munsi gituma waba wambaye black ni ihe? Jemeze ukuntu ndashobora kuba ndyohewe nariko ndatwenga, ariko umuntu anzi bivanye n'ukuntu nambaye akibwira ko mberewe ko ndyohewe. Iyo uryohewe ukunda kwambara ibara iri? Iyo ngiyeho je nambara white. Mu buzima bwanje busanzwe kenshi mba nambaye white, gusa no munsi nambaye black
kuko turafise agapari k'amaniga yo mu ikoti iwacu twakise black party, niyo mpamvu tuza kuba turi mu bintu vya black. Ni white nashizemwo kubera narinje ino, nabusanzwe twambara all black. Urumva mu kuja muri iyo pari uhava usubira muhira uhindure wambare black gusa n'ibirato hava uhindura. By the way wambaye ikirato ciza, iki kirato coba kiri muranga? Yeah, issues ni Air Force kandi ntabwo ari in China, ini ny'Amerika. Neguzo $7 amajana. Okay, ikintu wabubona mu muziki ndundi ukavuga ati iki abaririmbyi ntibariko bagikora nkuko vyari bikwiye ko bagikora gutya cyo bari iki ucutubwira n'ukuntu vyari bikwiye ko bagikora. Bo muziki ndundi aho ugeze hajemo drama nyinshi cyane. Hajemo drama nyinshi, ibintu biri hanze y'umuziki vyabaye byinshi mu muziki, hakuba umuziki bazana drama nyinshi. Rero nibaze dukore music, tureke mu ivyo bintu byo guhiga amabase, dukore music niyo nizosohokana umuziki wacu, ntabwo ari amabase azosohokana umuziki. Okay. Doritse gukorana ikiganiro urambwira ati mu Burundi nta numwe yorungi kwa hanze agiye nko mu mahiganwa. Kugeza nuno musi nta uraboneka. kandi ico kintu caranteye ikibazo. Hari umuririmbyi kabisa azwi hano mu gihugu w'umugenzi tuvugana, yarababajwe n'ico kintu ngo kuki ntavuzewe. Gusa navuze ku rwego rw'umuziki, ntabwo narabiye ubucuti canke ngo nakaturaje na canke naka. Gusa mu vy'ukuri mu muziki ndundi kugera ubu untawe n'ubusi ndahindura. Umuraperi basi wewe wobona ati uyu ujewe tuba dushize hamwe turi babiri umuriro kwaka ewana kugira batore uwa mbere vyogorana ninde? Mu bisanzwe hano mu Burundi abantu benshi barakora rap bakavyitira, gusa je ndakunda Fizo iyo yakoze rap. Kandi undi muntu nemera Charles arakora sana, arakora bien, gusa nta power play aronka. Bizo wezo arabizi sana, gusa ni kuri ya nyene. Gusa mu bisanzwe mu Kamenge turazi rap, mu Kamenge rap turayizi, hubwo gusa nukunyingira tutararonka abantu baduserukira gose ngo natwe tugere hiyo. Gusa Bizo ntugirira wasi, turaje turabikora bien sana. Urapanga kugira iki kugira ngo wipromotinge cyane ku rwego rurenze? Ni nk'ubu ubona byatanguye, gusa hano iwacu ko bimenyerewe nari kugira base ngo nsohokana na naka canke ngo nakoze ibi. Gusa je byo ntavyo ndi bukore, nzokora umuziki mwiza zotuma menyekana fresh mvuzwa gose. Okay, ikintu nk'umuririmbyi yakoze wewe kenshi kira kikubabaza ariko ko yatakuntu wobigenza ubundi birakubabaza ukikawusha niki cyane kuri aba bakuze aba twavuga ko ari bwo murabira ko ariko karorero? Caje ntabeshe ndababazwa n'ukuntu Fizo atagira collabo ifashe kabisa hanze y'igihugu. Fizo n'umustar arabizi, gusa kuba atagira collabo ire international basi twovuga nawe usohotse na hanze gusaba collabo kavuga nti jewe nseruka mva muri kiriya gihugu uriya musani niwe mustari wacu, biragoye kuko izo ndirimbo nta nizarakora kandi si kuvuga ko atabishoboye, arabishoboye gusa tu ngira nawe ni timing iwe itaramurekurira. Rero ico nico kimbabaza tu. Okay. Ukuntu abaririmbyi na cyane bakoresha ama réseaux sociaux ngaha ubona babibyitwaramwe nkuko bikwiriye canke haracarimwe akantu kakanenge? Karacarimwe gose, ahubwo kuri social media Sabini wari imbere. Sabini w'imbere arakoresha ntuzenye yiwe fresh, abandi bose biraho twashobora kumara n'indwa adashize kikintu. Okay, Pluton na Mr Champagne na Alvin Smith ari karakora bien. Nuno mudada Mona Walda. Yeah. Okay. Umuririmbyi w'umurundi kazi mwokorana indirimbo muri iki gihe ushaka kutuzanira ibintu bishushe nuwe ubona ati ko ngiye kubazanira ibintu birenze ni nakorana na naka bizoba birenze cyane? Umuririmbyi ubona mwokorana mukazana ibintu birenze ninde? Umurundi kazi. Ntawe kwe. Ntawe. Gusa ngomba gukora nk'imiziki ivuzwa hano muhira, ego barahari, gusa nshaka kuba nka kuja hanze y'igihugu nta numwe. Hanze y'igihugu dufate nko muri Nigeria, umuririmbyi wo muri Nigeria baramutse bavuga ati uyu tugomba mucagure umuririmbyi wo muri Nigeria yokorana indirimbo na Fariaz, ko mwama muvuga ngo nta collabo afise zo hanze za kure, wocagura ko yokorana nande?
na Wizkid. igituma wocagura Wizkid ni ikintu kubera umukunda canke Ya ndamukunda sana kandi ni umustar akora bien. Yakora kazi kiwe niko kavuga, we nta drama nyinshi afise. Kazi kiwe niko kavuga. Wahagaze cyane ku kintu cya drama, wibaza ko ari bibi umuntu w'umustar kuba afise avugwa kuri kuno munsi ejo akavugwa kuri? Ntabwo ari bibi, gusuraba n'imico y'ikirundi turabarundi. Hari ibintu ugenda gukora ukibagira kuri mu Burundi ufise abavyeyi, biriya bintu ukoze bon abantu babibona bo mu muryango. Kenshi drama nyinshi za hano iwacu usanga zikora n'abantu batagira mu mutwe, ndavyita ubugirandero. Kumaze gukora n'ikintu gitesha agaciro umuntu mu gikoranye biba babona atari ibintu nyene bishemeye gose. Ubiravye abamenyesha makuru muri iki gihe bariko bitwara gute? Abaririmbyi benshi na cyane cyane usanga aribo bagitangura barafise ukuntu bavuga abamenyesha makuru. Wewe ubona bariko baritwara gute abamenyesha makuru? Abamenyesha makuru cyane cyane abo ku radio kubera nibo bamwe bavuga ngo abamenyesha makuru ni top si nka kera. Urabona kera imiziki ndundi yavuzwaga ke ku maradio, havuzwe izo hanze, ariko urabona biriko biraza. Bikibazo gisigaye mu ba DJ hubwo gusa abamenyesha makuru bariko baraza. Okay, kuba Mr Champagne yaravuze yuko aba DJ batavuze indirimbo z'u Burundi zo mu Burundi, hama mu nyuma na Farias arakivuga ko aba DJ bakwiye kuvuza indirimbo zo mu Burundi. Abantu babikomanse ko cyane baravuga ngo bon naba kwisemba gusaba ko bavuza indirimbo yawe n'ubu underground. Wewe wabyifashemwo gute? Wewe wavyakiriye gute? Wewe nawe nk'umuririmbyi, wewe omwe nawe ikintu nka kiriya wogikora? Bo kuriya kubasaba bavuza indirimbo ndundi ntabwo ari bibi, ubwo bibi ni kubategeka ko bazivuza, kuko hari abari mu kazi waba yavuye muhira azi public yiwe ahakorera uko bigenda. Rero ntashobora kuvuza indirimbo nkiriya ndirimbo ya Spox ngo ninapfa kama ngo ntuzunyibagire, none nkiriya girombwire ko bayivuza muri boîte ntibikunda. Hari imiziki abakuye kuvuza hari ari ku kazi, nindi miziki akuye kuvuza ari muhira yicaye nk'abagenzi baje kumutemberera, we n'umusaba zarabivuze wiwe sawa nta kibazo. Gusa abantu barinze baja muri club baba bagiye gutamba, ntabwo abagiye kwicara ngo yumvirize ngo uri kuvuza indirimbo zidatambika. Rero vyiza no kumvikana bavuza indirimbo ndundi naho batozivuza gose, gusa bazishire muzo bavuza, kuko natwe turafise indirimbo zitambika nk'abarundi. Okay, hama mu nyuma yarongera aravuga ati aba DJ basigaye bahamagagwa ku maradiyo ku mateleviziyo gukora ibiganiro kubera ari jewe navuze kuriya. Nivyo ubiravye aba DJ batanguye kuronderwa ku maradiyo no ku mateleviziyo kubera Mr Champagne yabadisinze? Mr Champagne itambere n'umukomedi abarika ashaka no gusetsa abantu gusa ataranabivuga genda bo kenshi ndumva radio na hatari cyane, gusa aba DJ barabatumira. Hariyo nk'iradio yahori batumira bakavuza na Mr Champagne atarabivuga. Rero akavuga kuri abashaka abantu ko batwenga bucanka ugasanga ariko yirondera nawe ne katembera ku marezo social n'ubuhinga bwiwe bwo gupushinga umuziki wiwe. Okay, turagiye kuca baririmbyi n'aba DJ baherutse gukina umupira. Ture ku wa mbere dufate uwavuba uyu urangiye. Hari abaririmbyi tutashoboye kubona kuri match, hama mu nyuma kandi tubona video ya Mr Champagne yabanje yandika kuri stati ati ejo nzobabwira igituma tutagiye gukina match, kandi nawe ni wagiye gukina. Kwanza ahura tubwira igituma nawe utagiye, twumve ko gisa ni igituma Mr Champagne avuze ko abandi batagiye. Igituma utagiye niki? Bisanzwe je no kuyambere sinagiye no kurorera sinagiye, ko bariya bafise ibintu utarakora hit ntabwo baba bakubona nk'umuririmbyi. Abaririmbyi bo babona ko ari nk'abaririmbyi ni bariya babona bari hit. Nawe ugiye kuraba inyuma aba underground benshi nibo bazi kurutana bariya bo babona ko bazwi. Rero biriya babikoranye kuri ya nyene ntushobora kuyadukiza ngo no muririmbyi ugacugenda ngo baguhe jazz, bisaba ko baba baguhamagaye. Rero niyo mpamvu ntagiye kuya mbere ni ya kabiri nta nubwo nagiye kurorera.
yaratubwiye rero aragira akavideo amaze kwandika ati ejo nzobabwira impamvu tutagiye gukina jewe Mr Champagne na Fariaz na Emerisan guco ibintu nk'ivyo aravuga ngo impamvu atagiye ngo nuko bamaze gucreate group bakabashira muri group Fariaz yatanze iciyumviro nk'umbona tworindira kubera hari umubosi ngo yari yatanze amafaranga yiwe 4 millions aravuga ngo amafaranga 4 millions muyashire ku ruhande hama turindire dufate nka 2 semaines twitegure tubivuge ku ma radio ko dufise match hama dusabe stade hama tuze tugende dukine hama abantu binjire ku mafaranga 500 hama ayo mafaranga tuze tugende tuyafashisha abantu batishoboye niko Mr Champagne yabivuze hama baravyanka abandi bavyanse aca arivira muri groupe Mr Champagne na aravayo uko nabandi wibaza ko icyumviro ca Fariaz cari ciza canke ntabwo cari ciyumviro ciza Fizo kuri ico cyumviro cyo yavuze bien sana biranatahuritse gusa mu Burundi nuko nabasane ntibubahana ntibakundana wiravye icyumviro ciwe cari kiri street cari kimeze fresh cyumvika rero abo bandi usanga ari barya abantu mugirana ama beef ntibabiguserurire akarindira mu bikorwa ushikirize agakweba. Okay, bandanya mukurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV. Turacari kumwe ariko mu mwanya kandi tugomba tuvane ariko tuvana tuvuganye byinshi cyane ko ndazi ko ari byinshi cyane mwifuza kumenya na cyane cyane abantu barifuza kumenya ku buzima bwawe n'igiki wo babwira bo batari basanzwe bazi. Mu buzima bwanje ndumuti nta myaka myinshi mfise abana ndaho tumeze neza n'umuntu umenyereye kubana n'abandi bantu neza mu buzima busanzwe. Okay, ufise abana bangahe? Mfise abana 3. Wabavyaranye n'abakobwa bangahe? Abakobwa 2. Okay. Muri abo bana bawo wifuza ko azoba umuririmbyi n'uyu? Nta numwe. Igituma niki? Igituma nuko bo batarakura gose ngo umenye don zabo. Gusa umuntu niwe yihitiramwe icaba ntabwo ari byiza guhitiramwe umuntu icaba. Ariko ari igihe ushaka kuvuga ati jewe shaka nze mbyara abana 4 umwe ndamwigisha be nk'umudokteur ubundi ndashaka zobe umuririmbyi nta numwe muri wowe wumva naho basi wowe utuma namwigisha kuririmba akaba umuririmbyi atari wavyiyumvisemo nta numwe no byifuza aramutse abikunze ariko wo mureka akabikora abikunze atari jo bimujizemo nta kibazo. Mu buzima busanzwe ukunda abakobwa bameze gute kugira ngo twumve bo mwabyaranye ukuntu baba bameze naho utorinda kubatubwira? Nkunda umurundi kaza afise indero byonyene. Gucya ku mubiri nta kintu na kimwe ukunda abakunda b'inzobera n'abakunda birabura? Je nkunda umuntu tu ari umurundi kazi afise indero ameze fresh. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV. Tutaragera ku musozo reka ndamwibarize iki kibazo. Okay, urifuza kuzogera hehe na cyane cyane mu muziki? Watubwiye ko ukora ibintu biri international kandi wifuza kuba international. Ukindi kintu uba wifuza kuzoba mu buzima niki? Canke ikintu wifuza kuzogira mu buzima ariko ubona ko naho ucifuza kigoye kuronka niki? Je ndagomba kuba umuntu wohimiriza abantu benshi gukora ibintu biyumvamo. Ndagomba kuba umustare akora music akabana neza n'umuryango wiwe akaboneka neza mu kibano nyene kandi umustare atari bino bya hano mu Burundi umustare ku rwego mpuzamakungu ariko ukomeza ubana neza n'abantu. Okay. Ni igiki bagukoreye mu buzima gikunda kukubabaza canke ni igiki iyo bakuvuze kiyora kikubabaza? Ndanka mu Kirundi ndanka umuntu w'umusnica kwereka ko muri kumwe kandi mutari kumwe ndanka umuntu ambesha kandi ndanka umuntu anuka ku bavyeyi banje. Biramaze gushika ugahemukirwa kenshi cyane? Iyo uhemukiwe uvyifata mu ndaguhereza umwanya ngakwereka gatacho byantwaye. Okay. Dusa n'abasozera ikiganiro cacu kwanza turagushimiye kuba watwitavye. Ikindi ndakunda kubaza ikibazo woba wifuza ko wari wifuje ko ndakubaza no bantashobora kukubaza hama n'ikintu coba kiri ku mutima iwawe wo ushaka guserura kugira ngo abakurikirana ikiganiro cacu n'u Burundi bwose message ibushikire niki? Ku kibazo utambagije sinibaza ko gihari gusa mu kintu noba ngomba gushikiriza nk'abantu
dukunda ivy'iwacu dukunda umuziki wacu kandi buriya buzima tubayemo twebwe nk'abantu turirimba ntibuze mubizana gose mu bikorwa bya music dukora kuko kenshi usanga ubuzima tubamwo bo ndabishize muri bwinshi usanga ubuzima tubamwo budasana ari ama video dukora budasana kuri ya kuntu twifata iyo tugiye mu makonsere rero mutwihanganire igihugu cyacu kiri inyuma mu butunzi rero nimuze muratujajinga gose ngo tuba tumeze uko mu video mu buzima busanzwe tutameze neza aho ngombye kuvugira abasani benshi. Okay. Yes, abo kurikirana ibiganiro vyawe bo batari basanzwe bakuzi bo bisanga hehe kugira ngo abantu ubwo bari ubwa mbere babonye ikiganiro cawe bashobore kumenya aho basanga ibikorwa vyawe. Nkoresha imbuga nka zose ngurukanya bumenyi. YouTube ni John Easy, Facebook ni Nihezagire John Easy HB, Instagram ni John Easy 06 bahandi mbebasha ni TikTok ni John Easy, Lucky ni John Easy, Twitter ni John Easy. Yeah. Okay. Yes, ndabashimiye cyane ndagushimiye mbere wewe nshimira n'abakurikiranye ikiganiro cyacu. Naje ndashimiye abantu bose badukurikiranye naho utambwe ndabahunje mu bikorwa byanje bishasha nawe ndagushimiye. Niwumva none niwumva bahonje. Yeah. Accept my request. If you don't do tajuta cause I'm gonna be the best. Yes, I love you. Na sijui ni kwa nini. I can't live without you. Sijui umenipa nini. Yeah, izo ni monjo mu bikorwa byanje biri nyuma. Okay, yes, wakunzi wa Buja Hit TV, ndabashimiye cyane abantu mwakurikiranye ikiganiro cyacu nizere ko cabaryoheye gusa ntimwibagire kugira vya bindi kugira subscribe, like, share na comment kandi ntimwibagire mwavyumvise kumfollowinga Instagram kugira subscribe kuri channel yiwe kugira ngo mubandanye mubona ibikorwa vyiwe mu buryo bwihuse cyane. Yari Nancy Amanda kuri microphone kumwe na John Easy muri studio ya Buja Hit, inyuma ya kamera hari CK Professional. Ciao, bye, turabakunda.